muri ayo masengesho userukira imbere y'amategeko ishengero ry'abagenzi mu Burundi Atanazi Bagorikunda yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba yifadikanije n'abakristu bo mu rushengero rw'abagenzi rwo mu Kamenge, akaba yamwemereye ko iryo shengero ririko rikora ibishoboka byose mu gushigikira nyambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nayo Pastor Ntahuba Parfait arongoye iryo shengero mu bubwiriza bwa Kamenge yishimikije ijambo ry'Imana yakuye muri Mariko ikigabane ca 10 kuva ku murongo wa 35 gushika ku wa 45, yibukije abakristo ko Yesu aho yariko arasigurira abigishwa biwe ubwami bw'Imana ko yababwiye ko ushaka kuba umukuru mu bwami bw'Imana aba umusuku w'abandi, aca yibutsa abakristo bo mu rushengero rw'abagenzi kwemera gukorera abandi, bakunde gukora, babone ko gukora ari umutwaro, ntibashira inyungu zabo imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yibukije abakristo bo mu rushengero rw'abagenzi ko atari abarundi bubu bavuze ko Uburundi ari igihugu c'amata n'ubuki, ari abarundi bakeraho na Bibiliya itari bwashike mu Burundi, Uburundi bwitwa igihugu c'amata n'ubuki. Yishimikije ijambo ry'Imana rya Mariko ikigabane ca 10 nyene, akibutsa indongozi ko indongozi nyayo ari yemera kuba umusuku w'abandi. Indongozi nyayo ni yemera kuba umusuku, ni yemera kuba umusuku. Umwungere mwiza nawe agira akamoto, utabota nk'inka zawe we ntuburi urafo. Muga muzobona ababaye abakuru aca yigira ku ruhande, aho kuja muri babene igihugu bamote kumwe aca yigira ku ruhande. Mugabajya abahungu bari baripanze kabisa. Hajya rero n'ingorane, hariho akarongo mudaca musoma mwe mujye kwigisha ijambo ry'Imana, kurikira muca muraba hari hakavuga ngo babandi 10 nabo ngo bumvise ishavurira abaniga bumvise ko ari abipanze, urumva ko bashaka kwipanga n'abandi barabishaka bajya 10 kaya karongo gaca kurikira ngo bumvise ngo bamwe 10 n'abavyumvise baca baravengwa ngo ibigabo byahejeje kwipanga. None hajya muzi hamwe bamusa babwira Yesu hariya ku musozi ngo ahantu ngo tubara twahubaka insago, hajya bibaza ko batavuga ngo twigumire ino ntidusubire muri birya bigabo kuko bari babonye ubunini ahazwa bukomeye. Biboneye Yesu na Musa na Eliya bari kumwe gashahu, mukabibona muri abana b'abantu muri ngaho, ati twebwe vyaheze twarose duce twubaka insago twigumire ngaha ntidusubireyo hariya. Imisi yose shari ryamaho, ishari riraza. Ibuka ntuze igihe Musa yasaba Imana ati jewe ko bananiye pfumunyica basi utwara abantu bawe. Musa ari yarushe kabisa bamuruhishije. Imana ikivuga ngo genda ngo nzana abagabo 70 hajya ngo hanyuma ngo nkure kuri mutima naguhaye. Mwumvise mwe ndababwira ko Imana hari mu mutima wawe muri wewe, ngo ndakura ko kuri mutima naguhaye ndabaheko. Mugurumva ntibaca baruta Musa abagabo, baca baguma bitwa accessoire. Musa nawe ari principal. Hanyuma muri ibuka hari abagabo 2 bataje, mugabo nabo baca bavuga kabuhanuza hariya mw'icumbi. Abantu baca baza kwiruka babwira Musa ngo hari ibigabo hariya biriko bivuga ngo kabuhanuzi ngo babwire bahore. Ntuzeye Yosuwa yari niwe yaciye avuga ngo aho ni wo mubuza areke kuvuga gutyo kabuhanuzi. Musa cavuga ngo yaba igihugu cyose cari c'abahanuzi nari kuryoherwa. Mwumvise na Yosuwa ari Yosuwa ko yapfushe ishari ngo narinzi ko ari jewe ndose ako kuvuga kabuhanuzi je nyene narujya rugabo ntuze rurarose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yibukije bimwe mu bituma ingo zisambuka mu bisagara ari uko abantu bashobora kubaka urugo atanumwazi no kugorora impuzu, agasaba ugwaruka guhindura ingendo. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura turamaze kubona igituma ingo zisambuka cyane. Igituma zisambuka, abigisha abagomba kubakana muragaba mwame muri ko muravyigisha, nico gituma ingo zisambuka. Abantu barashobora kubaka urugo atanumwe azi no kugorora impuzu. Hariho umwigeme babajije bati wewe urabona kugeze kubaka tego, ati sawa, ati kilo 10 gihugwa ngahe ku isoko, ntavyo nzi.
ikiro cy'ibiharage kigwa ngahe ku isoko ntavyo nzi, ikiro cy'umuceri kigwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Bati wewe urigera uja gusuma na rimwe? Atoya. Ati sawa, uzi guteka iki? Atoya, twebwe hateka umuboyi. Tubwire ingene umesuza omo. Biramunanira, ntazi no kugorora. Mbwira uwo muntu yokuba ku rugo rumeze gute? Umuhungu n'umukobwa bakuriye muri pusipusi, baca baregwa n'umuyaya n'umuboyi. Umuboyi ari we akumesera akugororera, umuyaya niwe yakugaburira gutamika. Uguma bateka wiberengaho kuri televiziyo gusa, ufyonda ngo uri mu mafilime, uva muhira ugiye muri korale mukavyina ugacutaha ugacushika wicara muri saro muri aba televiziyo gusa. Mbwira ugo rugo umuhungu n'umukobwa bahuye bameze uko bogubaka gute? Twasanze arico gituma ingo zimara amezi makeyi zikaba zisambutse ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kandi muze murabe ingo zisambuka nyinshi ni mu bisagara kuruta hariya mu rutoki hariya. Kubera iki? Mu rutoki umwana akura ashobora kuja kuvoma n'akabido gatoyi, ejo akaja gusoroma imvura ikamunyagira yikoreye imbegete y'ibijumbu. None rero mwewe mwagwarukamwe guhera uno munsi gwaruka ni mwebwe abavyeyi bazokwishimikiza ejo. Uno munsi mushaka kubishimikiza, muga mumenye ko badafise inkoni bazokwishimikiza ejo, namwebwe bizobananira uburuhiro muze kubagora mugwe mubishimikiza gushika bapfuye. Ugwaruka rero ni mutangure muhinduke uvuga uti no, uno munsi nije nteka, uno munsi nije mesa. Kuko twabibonye ko ari byo bisambura ingo. Ntimushobora guhura mwese muri bifitine, nta nuzi ku isoko hariho, muca mugira ngo umuboyi azobikora. Umuboyi ngo genda ukore. Urugo nugwa mwebwe, sugu umuboyi sugu umuyaya. Ico ni kibazo nagira nsige ndababwiye bavyeyi, namwe gwaruka mu bimenye. Urugo ntimuvuge ngo urafise urugo udafise abana. Ntimuvuge cyangwa yumvira umukobwa wawe agiye ku mugabo ukazobana aramukurungikiye kuko atazi gukora ikintu na kimwe. Hamaramara nde? Numwana maramara cyane ni mama wiwe. Ayo masengesho akaba yitabwe n'abanyacyubahiro batandukanye, aho twovuga umushikiranganje mu vyajejwe hari mu iterambere rusangi Martin Niteretse, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana n'abandi.